ndibaza mwaje kunywa icayi nagejeje na Benita nyine sawa mwanyoye sheri namwe ndibaza ko akayi kabaguye neza kari karyoshe n'ukuri yego hama rero sheri je burya ndabona amasaha ariko aranjana ngira nihute nje ku kazi sinjire sinzi ko hari ikibazo coba kihari ikibazo nticobura urazi ko amafaranga ejo twayakoresheje yaheze hari hakenewe amahera tuja gukoresha uno munsi ego hariho wavyibagishe sinanavyibagishe hariho amahera mfise make muraza kuraba sheri ukuntu biyaranja gushika nk'ibihumbi nk'ijana uza kuraba ukuntu biyaranja muravugana n'abana ukuntu biza kugenda nibaza nta kibazo sheri oya nta kibazo sheri turaja kubitunganya sawa mubisha sawa mwise neza sheri ego sheri sawa je kugira akazi keza ego namwe mwirwe neza Benita sawa mwirwe neza sawa nzakunzanira gafurusana wewe Benita nawe okay sawa mama keza sawa Sama mugisha mwana warumaze iminsi mbara yuko hariho utuntu ukenera akajipo keza agapira n'uturato hamwe n'agapantaro wari wazibagiye kanyuka kuri nabigufi rero mwana nta ngorane wewe ntaco nzokwima ikintu na visa nanjye nico ndakukunda reka rero ndaguhe amafaranga uca ugenda mw'isoko pasiyoni niho nabonye hari ivyambagwa bimeze neza uce ugura ibimeze neza nk'uzomara amaze mwana ndakumaramaza kandi merci kwa ndishimye heza gikwa mwana sikangeka ko nashaza kugura ego kaza kusubira beni nawe sigaranje muri hapa Benit urabona rero ko mama agiye ku kazi na mugisha aragiye ndamutumye aje kugura utubuto hariya pasiyoni we rero ngomba ndaguha amafaranga uca ujana na wa mukozi c'umuraba wa mukozi hariya mu gikoni kw'isoko musume ibiro 5 vy'inyama uravyumva musume n'ibiro 5 vy'umuceri muje kugura n'amapoto kugira tuje guteka wa pilawo ayasigara muce mugura uturungo nibaza ko ego mwana nta ngorane uraja kuvyibuka akira aya mafaranga uca uhitana wa mukozi hariya muce mugenda musume muje kunyaruka sawa nanje ndabarindiriye mwihute bane banje ego kugira ngo turabe ntihagire umuntu yihenda kabisa kubera uradukodeje aho usanga twishinga mu WhatsApp mama muri byo bigezweho no njya nawe nziko nayivugira n'ubundi bwoneka kwishura kamesaje ngo nige shari ngo bakubwiye ko bazabakora mu kazira bakubwiye ikindi kibazo ugishitse woshobora kwishura no kubera deje ariko wedeje n'isi ndazi ngana naza kuza twabimaze nawe none mbere kanatse haratwije ka no Okay. Ndumva ari kibazo bisaba ko nosubira kwicara nkaraba aho dosiye yawe. Ego. Okay, rindira mu kanya gato uca usubira umamagara. Hari message ngira ntange uca usubira umamagarira mu kanya. Sawa. Bonjour. Bonjour. cyane gukora biragoye murabona akazi ko gukora navuga ko ari sinzi ko nabyita namwe murabibona none ndetse no kugerageza muri make
twagerageza mugabo rero shefu nawe uraraba ukoze no kuri n'iki kandi twama tukubangukira urabona umunsi urabutshane hariya hanya ntaje ndikumbera yatwishe uburuhe dufise n'urarenze nta kibazo hama hariho message narinde kubaha hari ishirahamwe riraho ririko rirakora nibaza ko bahejeje kumuhamagara mu kanya hariho promotion y'ibiki promotion y'akazi ariko rero iyo promotion izobera ngaha nyene mu bakozi bo ngaha nyene mu kazi none muzoyibona gute muzonoma cyane oya ikibazo muzi ko atakazi karonka ivyo vyararenganye ivyo dusubira kwishimira twapfuye umbe rero wa muhungu akazi kunye gukora ikibazo none yakubahwa ako kazi ko tuzi ko turi abakozi benshi kazokora abafise nivo izihe mwese muzokora twese ko naje ngaha muri ivyo y'ibana muzokora kandi rero iyo promotion ije neza uzogirirwa amahirwe azokongerwa umushahara sinoca mbesha uko mfite ikibazo ko hazovuga ikibazo noca bababwira pourcentage itegure kode ya konsekanse ni ukuvuga umwe wese yiyumve ko ari we azobawe Nebasha tuzobranka ku kibazo kijanye n'ibiki. Oya ikibazo c'akazi mwe muzosoma bazoturungikira bo muri iryo shirahamwe nyene hanyuma tuce tubambwira. Mu kanya ndaheza nsubire ndamuhamagare yari yambwiye ko dushobora gukora muri ino ndwi nyene. Pritare dome ndashobora kumanika afishaje. ariko rero twagomba muco kumuduhana mwakanya kugira ngo bino bintu tubanza tubibike muduha akanya natwe twitegure turabe ibyo tuzogukoresha tunanire madame mubosanga ikibazo naco kiri muri ivyo nawe uciye turabiraba natwe nyene tubifete vyose korera nyene rero sawa bandanya rero mukora akazi mubandanye kunitegura n'ico kibazo n'agashahara mu gisogoro c'akaduga ndiga ijoro ryose bijanye na education ndabizi bijanye na politike ndabizi ivyo muri sante vyovyo Atyasha Imana wiza guha ntumumenye natwe tuzoraba turashobora gukora ejo ndababwiye abamuzuna bacu bakatubwira ivyo bipira nagiye kwambara inkoni se ivyo ntakibazoye harya ntihubisi mugabo ashaka babwira nk'umuntu azogirirwa amahirwe hagitora bashi umvirize rero oya nawe birashoboka kuba wewe canke akabuyu canke akabajewe tuvugane hasi uzogitora kujana mu kabareba kugira ngo tugume dufatanye mu Imana ikora abantu baca babigungira ko bakigenza oya je sinekura igiye kuryama uko turi ngaha twese uw'Imana izora mu gitereye nukuri aze yibuke bagenzi we kabisa reka rero turangize kano kazi kacu kugira cyane ibintu ko twabiva Jenaza ko ayasigaye tuyakora inyuma y'uko tubageje gukora twigiye twigire kwitegura tubibandanye ejo ngiye kuraba fishaje mama mbega yashaza gusanga bimeze gute ngandi wambe kuko ibintu nakoze byari bimirakire gusa kanawe rero kode
Françoise. Ibintu ni biki? Françoise avec 94%. Mama. Cheka nije mbengo nari nabitoye. Claude akambwira nawe ko yagerageje none vyagenze gute? Ubu rero promotion irose Françoise. Okay. Niyo mpamvu Claude ataje kuraba atamitanye ngo tuje kuraba afishaje. Oya ibintu byose shaka kuvyemera mbega shanja kuvuga gute? No, reka ndamutelefone. Reka ndamutelefone ndamubaze igituma ataje. Ashi ibintu ntivyumvikana. Oui Claude. Wowe uri he? Kubera ko utaje kuraba afishaje. Wibereye mu biro? Nana ntiwari kubiheba hamukaza kuraba afishaje. Uzi ni nkuru rero. Françoise niwe yabaye wa mbere. Ashi niwe yabaye wa mbere kabisa. Okay. Umviriza rero, reka kuntera amajambo menshi. Reka kuntera amajambo menshi no kumarira amayinite yanje. Turasubira kuvugana nitwabonana. Bitewe. Isawa. Gutera imbwa gusarana. Ivyo ntavyutse. Bashobora kumbona uri kuntera imiragwe n'ibiki. Ashafe ndabe afishaje kwe. Françoise wa mbere. Pas possible. Imana ntibagira uwayo rero. Ngibi rero Imana yaranteye iteka abandi barorera kwe. Françoise. Yo. Mana yanje ko natahukiwe kweri. Ego. Udatahuye ikigwa siko. Icyo utatahuye ni biki? Igira ibyo wakoze ntavyutse. Hajya mwaguma mugendana na deje, mugendana mufyetana, ntavyo ntitwabibona. Hagerega twarabibonye. Mbwira ukuntu no mu biro byonyine baraduha n'ikibazo. Kikakunanira. Iki kibazo washa ari kimeze kujya bari kugitora gute? Bari kugitora gute? Ndakubwire. Hajya ndakubwire. Bizomenyekana we rindira. Tuzobiraba. Utwenga. Kanikira bibaza ngo n'ubumero uri kuranikira ngaho. Maniki. Nimbari yamana yo mukuzima atari yamana mu ijoro tuzi. Oya, reka kwigira ibyo wigira. Nandi barakuze n'icyo uvuga. Yaba wari uzi ibyo wakoze ko ari ivyo, ko ari wavyikoreye, uba wavutse. None ubona uri kuravuga iki? Ntabwo yabagutiza amaruru ukarabiramo. Sinoreka gushima kubera ivyiza ngabanye ndashimira Imana yanje inteye itekanyiriyo Mana we asha muri fataho mubabara narabitoye je Françoise Imana irankwiye mu kabareko irasubiye ku iranteye iteka kweri Mana we Mana nzoreka kugusenga ngwaye Mana urakoze Mana shapu nababo gica nibagica none ko nikoreye narakoze Imana babishinze basinziriye jivyo ntibindabaje Françoise Imana irafise uwitori gaha hari bazi ngo none bakoze batatu none haca tumenya twese turi batatu navyitoreye rero ya umutima wanje urerorutse kweri yo Mana we urakoze Mana habwangira yo ya ungiye kubaho neza je Françoise ubarifuza ryumeko barindire gusa baranyidogera oya nibagende bifataho bababara